ndasubiye kubaramutsana n'abahikaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravurwa cane hirya no hino mu gihugu c'u Burundi n'amakuru aribuze kugaruka ku bisata bitandukanye arabana na politike umutekano amakuru avurwa mu mutekano ndetse n'andi yose muba mwaranyegejwe ayo makuru turatohoza tukabashikiriza mwitondito. Ayindi nkuru riko iravurwa cane inyuma yaho umukuru w'igihugu aganutse mu gihugu ca Dubai ahejeje gukura mu mabanga ujejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu uyo akuye mu mabanga kubera ibiturire twari twabashikirije inkuru yuko hari umugwi w'abatimbo wari wasabwe n'umukuru w'igihugu yuko uzomuherekeza muri ivyo bihugu vy'abarabu ariko mu nyuma haza kurungikwayo uyundi mugwi uyo murwi rero abantu bamwe bakaba bariyumviriye ko waba warungitswe ku mvo z'uko habayeho ibiturire ndetse umurwi wari witeguriye guherekeza umukuru w'igihugu ari nawe yavyisabiye wiwe ko ariwo uzomuherekeza mu nyuma bakaza gutungurwa nuko bumvise yuko hari uyundi murwi woba waherekeje umukuru w'igihugu. Twababwiye rero ko ayo makuru yahanahanwe irya nino gusa ngo vyarashikiye umukuru w'igihugu biranamamubaza cane niko rero kuri ubu ngubu ashitse mu gihugu ahejeje gukura mu mabanga ujejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Vyagenze gute mwitangazo rihejeje gusohoka turabigaruka ko mwidonido turabe n'uwasubiriye uyo yarajejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse turaza no kumviriza ukungene vyose vyatanguye twumviriza n'imyidogo yabo batimbo yatumye umukuru w'igihugu ashavura cane agaca akura mu mabanga uyo yarajejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu ataramaze n'igihe muri ayo mabanga kuko yarasubiriye uyundi nawe yagirijwe ivyaha nk'ivyo. Kumwe n'ayandi makuru yose avurwa irya nino uraza kuyakurikira mwidonido ejo utegerezwa gukora coge nino kuba warafyonze kuri sabone kugira dushize ko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo n'amakuru tuba twatohoje twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino ayo makuru baraturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza ariko tukaba tubashikiriza n'ibindi vyose biba biriko biravurwa yoba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ivyanditswe mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Sangwa ikaze rero kutwumviriza uri ngaha mu Burundi ndakuramukije ku bari mu bihugu vy'abanye ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure turaziko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu twarabashikirije ishavu ry'abatimbo bari batoranijwe n'umukuru w'igihugu ngo bazomuherekeze mu bihugu vy'abarabu aho yari yagiye i Dubai. Umukuru w'igihugu abo batimbo yari yahisemwo akaba atari bo yajanye nabo. None vyagenze gute kugira umukuru w'igihugu arinde gufata ingingo yo gukura mu mabanga uyo mutegetsi ajejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu? Ibiturire yoba yarabifashe gute? Reka ngira tubanze dusubire gukurikira umwe muri abo batimbo yashize ahabona akarenganyo bagiriwe ndetse ngivyo bikaba vyaranashikiye umukuru w'igihugu ari nazo mvo zitumye afata ingingo yo gukura mu mabanga ujejwe ingendo mu biro vyiwe. Amakuru rero turayagaruka ko nyuma turabana itangazo ryashizwe abona ndetse n'uyo yakuye mu mabanga n'uwamusubirije. Banza wumvirize ishavu ndetse n'imyidogo y'abatimbo barenganijwe nyuma yo kuvyumviriza turaza turaba uyo yakuwe mu mabanga. Twumvise ubushikiranganji butubarira turondere ubushikiranganji nyene bw'ugwaruka inkino n'imico kama bwatubwiye ati ni turondere vyangombwa tumaze kuzironka hama rero niho batubwira ati mwe nimuce murindira ati zobabwira umunsi muza kwipimisha irya covid. Hama rero turarindira yuko batubwira umunsi wo kwipimisha turabura, ariko rero tukaba twari twiteguriye yuko tuzojana n'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu nyene niwe yatwirondereye wenyene ngo tuzojane ahantu ngo i Dubai. Hama rero amaze kuturondera aca bicisha mu bushikiranganji hama natwe bica biradushikira.
Uyu munsi rero ikintu cadutangaje twebwe rero twari tuzi yuko urugendo dufise ruhava ruba ubuno munsi, ariko ntivyashobotse. Twagiye twumva diregiteri generale atubarira ati urugendo rwasivye, ati rwasivye kuko ati mwaje kwipimisha, ati mwaratevye kwipimisha, ati kandi ngira ngo ntihabuze ikindi kintu cabiri, ati camwihangana. Twebwe rero tumaze kuvyumva uko twumva biratuvunye inkokora, tuca duharura amahera twari tumaze gusohora, twari tumaze gushika ku miliyoni 4,990. Ni ukuvuga novuga yuko ari zari nk'imiliyoni 5 zaburamwo amahera makeyi kuri twese twari 12. Tuca turavuga duti none ku rugendo rusivye twebwe duca tuba abande. Turasaba rero abajejwe inkino n'imico kama n'abandi bose biyumvamo ko ingoma z'Uburundi zabaye iza mbere kw'isi yose ko bodushigikira. Ivyo bintu vy'amanyanga ivyama biriko birakorwa ku bijanye n'ingoma, nukuri ivyo bintu bigahagarara. Jewe ndidoga nkaca nsanga abanyabujumbura nabo baridoga. Iyo habaye amahiganwa umugwi wabaye wa mbere ntibawujana, haca hakora igiturire. Uyu munsi igiturire kiriko kirasivya igihugu c'u Burundi. Nkuno munsi murumva ko umushikiranganje we nyene atujejwe yatangaye, vyamutangaje aravuga ati nibara kubona ivyo bintu mubigirirwa, kandi ari umukuru w'igihugu we nyene yabitumiye. Guko uko vyagenze none raba umukuru w'igihugu afashe ingingo abatari bake bashimye bavuga ko ari ingingo nziza, ngo kuko ivyo vyakozwe ari akarenganyo katagira izina. Amakuru adushikira avuga yuko umukuru w'igihugu rero akaba yakuye mu mabanga wari ujejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu ariwe Irene Kabura. Muri hano kubera guhindura umurwi w'abatimbo bategerezwa guherekeza umukuru w'igihugu, abatimbo bo muri komine Giheta ahitwa Gishora ndetse akanabasubiriza nabo mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba vyarashavuje abatari bake, imyidogo yabo ikaba yarashikiriye umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye, nawe akaba rero yaciye afata ingingo yo kubogoza mu mabanga warajejwe ingendo mu biro iwe. Ndakwibutse ko yaramaze ibisi mike mwayo mabanga, kuko nawe yarasubiriye uwitwa Rurimirije Jean Marie ari muri bamwe 8 bari bahawe ibihano vy'imisi 15 bagirizwa kudatonda ku kazi kabo ka misi yose. None rero mwitangazo rishizwe ahabona n'umukuru w'igihugu rivuga ko uyo nawe akuwe mu mabanga. Amakuru rero akavuga yuko yaciye asubirizwa n'uwitwa Methode Ndikumagenge, akaba ariwe yasubiriye uyo mutegetsi. Bivurwa yuko yoba yarafashe ibiturire kugira ngo ashiremwo abandi bantu, abatimbo bazoherekeza umukuru w'igihugu, kandi umukuru w'igihugu bwiwe ariwe yari yisabiye ko abatimbo bazomuherekeza. Amakuru rero akavuga yuko ngo hoba hari n'abamwe mu bantu bo mu miryango y'abategetsi ikomeye, ndetse harimwo na bamwe bo mu miryango y'abashikiranganji boba bararungitswe mu bihugu vy'Abarabu i Dubai ngo baherekeze umukuru w'igihugu, biyita yuko ari abatimbo, kandi ngo karakajo ko kugira babone ukungene bigira muri ico gihugu gikomeye mu bihugu vyateye imbere. Amakuru rero akavuga ko ivyo vyose irementanye ryakozwe, ndetse ibiturire vyoba vyarajemwo kugira umurwi wari watoranijwe n'umukuru w'igihugu kuzomuherekeza i Dubai uce uhindurwa. Amakuru rero adushikira akaba avuga ko ngo hari na bamwe mu miryango, bamwe cane inshuti z'imiryango y'abashikiranganji ndetse n'abandi bategetsi bakomeye ngo bo barajanye n'uyo murwi. Bivurwa yuko rero ngo boba ngari abatimbo, ngo nabo bita ko ari abatimbo, ariko mu by'ukuri ari abantu basanzwe, harimwo abana b'abategetsi bose ngo barungitswe i Dubai. Bivuga yuko ngo bari muri uwo murwi w'abatimbo yamara batarimo. Ico giturire rero uyo mutegetsi
Irene Kabura muri hano akaba yaragihawe n'abo batimbugo b'ibujumbura, bikavurwa yuko ayo manyanga yoba yarababaje cane umukuru w'igihugu nkuko twabibashikirije, ndetse bikanavurwa cane ku mbuga ngurukanabumenyi. Ivyo bikaba vyarababaje cane Evaristo Ndayishimiye. Niko gushika rero mu Burundi yakuye mu mabanga uyo yarajejwe ingendo z'umukuru w'igihugu. None itangazo rihejeje gushigwa ahabona. Ngivyo rero, ngivyo Ndayishimiye nagufyinata, ariko ni inkuru yari yababaje abatari bake. Iyo ngingo ya Ndayishimiye abantu bakaba bayikengurukiye, bayishimye cane, bivurwe yuko rero ngo Evaristo Ndayishimiye ico yakoze arico cari gikwiye, ngo kuko vyaranabonetse ko ara agatsuzuguro, baramusuzuguye, baramumaramaje kubona umukuru w'igihugu ahitamwo abazomuherekeza, mu nyuma ujejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu ahawe ibiturire agaca ahindura abo bantu. Ayo rero amakuru atari amakuru yaradushikiye kano kanya. Ni inkuru nziza kuri bamwe cane kuri abo batimbo, ndetse basaba yuko boza bazohabwa ikibahoza, kuko ngo barashavuye cane kandi ngo bari batanze amafaranga atari make mu gutegura urwo rugendo, mu nyuma rugaca ruburitswamwo bagasubirizwa n'abandi batimbo b'ibujumbura. Inkuru rero y'umubabaro kuri uyo Irene Kabura muri hano, akaba wewe ari mu yabira. Amakuru avuga yuko ashobora ngo no gufatirwa ibindi bihano mu nyuma. Akaba ari amakuru tuzobandanya kubashikiriza. Ibihe vyiza kuri mwese, ivyo ndayipfurije mu kanya n'ayandi makuru agezwe ko avurwa irya nino.